Tubaye ikaze tunabaramutsa abakunzi ba Sanistas TV tuba tuzi ko muba muri benshi kabisa mumaze kwiyunga kuri twebwe kugira ngo muze murakurikirana ibikorwa tugenda tubakorera buri gihe. Bino bikorwa mvuga ko ari ivyanyu kuko ni information tuba turiko turaba kandi baza yuko atari bake bibanezera kandi muba muzi ko tuba twashizemwo inguvu nyinshi cyane kugira ngo ibikorwa nk'ibi biboneke. Nuko rero tubasaba kugira subscribe kugira ngo ibikorwa twakoze bibashikire kandi iyo binabashikiriye muri benshi natwe biduha inguvu gutyo tukaboneraho gukora vyinshi gusumba. Ijwi ngira ngo mwaryumvise ni wa wundi mwaheruka kera nitwa Sisi Hit Promoter nibaze ko abatari bake mwamaze kumva ijwi hama ku masanamu ngira ngo murabona ko twakiriye umusore meze neza kabisa yambaye neza agiye kutuyagira ibitari bike muri bukoko twigeze gukorana ikiganiro n'umuntu witwa Auguste yari yitwa Apotre Sage Femme ico mugabo yavuga ati je ntanga ubutumwa bwiza bwo kuvyara ku rugero no kurondoka bijanye n'amagara meza. Nubwo nundi twakiriye ngira ngo mu frere wiwe sinzi ko ari hasa reka ca twidondora. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Eugenius Nduwaye. Abantu benshi banzi ku izina rya Neri niryo bantazira. Nanje nkaba ndi umwe mu baserukira ishirahamwe rya Midwife in Actions Association Vyaruheke. Uyu munsi nkaba ndi hano muri studio ziwanyu kugira tuganire. Voilà, ngira ngo rero mwamwumvise. Nuko ngira ngo mwumvise Midwife urumva mwo Sage Femme. Hama gato twarigeze kuvuga ati kubera iki Sage Femme kandi muri kumwe n'umugabo. Abazi igifaransa iyo tuvuze Sage Femme ngira ngo muca mwumva ko ari umugore ameze gute. Tubisigure ntitubisigure kujya kwiwanyu terme technique. Tubisigure ko twocumva Sage Femme. No mugore ari sage, umuntu ari sage Kireje. Mu bisanzwe uri kuravyumviza ingene bimeze Sage Femme n'umugore atekereje. Sivyo? Mugara dansoka ibu ibyo turimwo Sage Femme no mwuga. No kuvuga ni umuntu araho yize araheza kaminuza. Sivyo? Cyangwe ari kariga ibijanye na nirondoka janye n'amagara meza arivyo bita Sage Femme kugira zorangize hanyuma ace aba umuntu yitaho amagara y'abapfasoni abana n'imiryango no kuvuga irondoka janye n'amagara meza. Nico gituma mwono mwanya tuvuze Sage Femme ni izina kubera uwo mwuga watangujwe n'umupfasoni. Nico gituma bita Sage Femme. Hajya uriya mwuga watangujwe n'umufasoni. Cyane twa Sage Femme kubera ko kame mujya mwuga ukoze utari sage usanga wamenya amabanga ukazuravuga abadamu babande kono. Mu bisanzwe ni Sage Femme kubera ko watangujwe n'umudamu. Hamara utangujwe n'umudamu duca dukwirikiza iryo banga ry'abadamu. Mugo bundi bwo ubu ubagiye baramerira no kuvuga batera imbere nico gituma usangamwo abagabo abasore inkumi abagore bose bakaba bari hamwe mugabo bagahurira mu cyo bitwa Sage Femme no kuvuga uwanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza. Aba kandi ntanaguciriyemwo n'abagabo barafise ukundi kontu babita bizo mwuga. Bikiriho kuko babeshi bavuga maetisie sivyo? Mugaba maetisie kiza abantu bake nico gituma tuca tufata mu majambo make tukavuga ati ni Sage Femme. Hari igikorwa rero catumye ndaguhamagara urabona iyo umuntu ari karagenda na cacane ubu ukuntu izi mbuga ngurukana ubumenyi zavyoroheje akantu kabaye gatoyi kabaga kwisi yose vyoroshe. Hari igikorwa nabonye muri ko muratunganya ngaha nashimye yuko abantu b'Igitega cyane cyane ko ari nabo kiraba cyane bomenya. Hama nkaba naguhamagaye kugira ngo kiriya gikorwa muzokora nimba ari tariki 16 zuku ntihenze ku ishure ryandeze riranandamura ESPG nimba ntibeje abandi rero bakurikirana imbonesha kure yacu bashobora kukimenya kumbure banacitabe kuko ntikizobura ico gifashije isi reka ndavyite gutyo. Yego murakoze cyane. Nkuko mubivuze no kuvuga hariho igikorwa ishira hamwe The Midwife in Actions Association Vyaruheke ryateguye nkuko ico gikorwa kiri mu byo irishira hamwe rijejwe no kuvuga n'igikorwa cyo kwanduza cankwe gutororokanya amaraso mu bantu
bafise uwo mwete wo kuyatanga uwo muhate kuko n'ibintu bakora ku bushake umuntu wese akavuga ati jewe numva notanga amaraso ni igikorwa twateguwe turiko turafashanya n'ikigo kijejwe kwegeranya amaraso hano mw'iyi ntara ya Gitega n'izindi cyitwa CRTS ni ukuvuga Centre National de Transfusion Sanguine. Ico naco kikaba kiteguwe ku munsi wa gatanu isaha 3 mu kigo c'ishure yigisha ivy'ubuvuzi bita ESPG ni ngahe Gitega Nyabugogo. Yazo ko abariko baradukurikirana bamaze kumva igikorwa kizobera gusa igikenewe kandi numva kandi cyane tuva nka tuvuze mbega hari umuntu yatanze amaraso nakuvuga baramucumbita kiriya kintu bakavoma amaraso akaja muri kijya kindi kintu sinyo ndabivuga paske ntituriko turigisha ikiganganga gusa mwumve yuko baragucumita ikintu kikakuramwe amaraso kikashirana kugira ngo aya maraso azoje gufasha abayakeneye mugabo je ndakeneye ko nk'umuganga canke nk'umwe mu bantu bazokora ivyo bintu boroganije n'ico gikorwa ndakeneye ko ubwira bariko baradukurikirana mbega hagiye umuntu atanze amaraso nakuvuga nibiba bimuvuyemo araperda nawe acaheza akaganya gute yunguka iki nico numva yuko wosigurira abantu akamaro nakaye kamaro ko gutanga amaraso. Murakoze cyane. Amaraso mu bisanzwe umuntu akuze nka twebwe tubatungana uku cankwe umudamu umugore umusore mu bisanzwe bafise iritiro hagati ya 5 na 6 na amaraso menshi. Akamaro ko gutanga amaraso bwa mbere nuko ubu yatanze kugira afashe umuntu ayakeneye. Nukuvuga umuntu ayakeneye ayabuze ari kwa muganga ashobora gupfa. Kandi ibyo vyama vyabaye. Wewe yatanze ikintu ca mbere ubukoze uba urokoye ubuzima bw'umuntu. Sibyo? Mu ijambo rimwe noca mvuga ati gutanga amaraso no gutanga ubuzima. Gutanga amaraso no gutanga ubuzima. Ubutanze amaraso abatanze ubuzima. Kuko uburokoye umuntu yagira apfe kubera abuze ayo maraso mugabo ukabumuhaye amaraso ubumurokoye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri utanze amaraso kijya kigo kijejwe kuyegeranya baragupima ingwara kandi ibipimo bagira ni bipimo bizimvye. Ubwa mbere umuntu aramenya ati jewe mfise umugwi w'amaraso witwa kunokunuko. Ivyo navyo kubimenya ni sawa kuko bizogufasha bagomba baguha amaraso nawe ku bantu batarubakana cyane cyane naho bakunda kubifata minenegwe abapfasoni n'inkumi ziriko ziritegura kuja kuba kugwazo. Gutanga amaraso ni ikintu gikomeye kuko umenya umugwi wawe w'amaraso nukuvuga n'ibintu bizogufasha mu buzima bw'iwawe kumenya mbega irondoka rijanye n'amagara meza giwanje rizohora rigenda gute. Hama gupima za ngwara umugera bakagupima hepatite ingwara zo mu bitigu nukuvuga bakagupima ingwara nyinshi bagaca baguha inyishu mwibanga. Iyo niyo nyishu nico uganya no hava mvuga ati uwari we wese nubwo utoba ufise umutima wo gutanga ubuzima wovuga tereka nimba ari litiro 10 ndazigumane nizanje uti nta ari abantu bikunda avuga ati je ikintu cyane ndagifise kugira ndagihe mugenzanje ifo kwa kingurira nimba umuntu abuza amaraso naza nkubite ibihumbi 100 bamuvomera karitiro bamuhe uwo muntu nameze uko ni bazi ko nayatanga azoheza aprofite vya bipimo yorisha inoti nyinshi. Ariko kandi nakwibutse uri kuradukurikira yuko nurokora ubuzima hari gihe nawe uzohura n'undi muntu akaburuko kuko ajya nta ciza na kimwe cijana niko murano. Mu bisanzwe abantu benshi gushikana iyi saha uri kuraraba ivyo ishira hamwe OMS nukuvuga ikigo mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu kwisi ibiharuro cashaka cavuga ko n'imiburi buri kubana igihumbi 10 batezwa kuba batanga amaraso. Mu Burundi vraiment twikeze kuko mu Burundi kubana igihumbi no kuvuga abantu ndwi n'ibice 5 baratanga amaraso. Urumva ni sawa vraiment ni sawa mugabo tugira uwo mwete kugira natwe dushikana ivyo bice 10 ku gihumbi. Arayabura cameraman kugira ngo cameraman nivyo kuwa gatanu gutanga amaraso vraiment kuko
ni vyiza ni vyiza vraiment abantu rero barakunda kureka kuja gutanga amaraso bakavuga ngo amaraso ngo turayatanga kuri gusa ngo mugabo ngo tugiye mu bitaro ngo acagurisha ngo baca bayaturihisha by'ukuri uri kuraraba amaraso ntiworonka amahera wovuga ngo azogurwa aya mahera mugabo uravye amaraso abaganga baza kuyatora imodoka ijya poshe bayashiramwo rujya rushinge ipampa bijya bikoresho hama kuvuyatanze gushika uwundi muntu azoyahabwe nukuvuga azoba ari ahantu muri frigo nukuvuga hakanye iyo frigo ikoresha umucanwa abantu baguma bayakwirikirana baraho barakora barahembwa nukuvuga bijya bintu amaraso bajya amahera basaba uri kurabira usanga ari amahera y'ivyo bikoresho ivyo bintu byakozwe bisanzwe ubundi bwo amaraso ubwayo ntarihishwa abantu rero gace batinya kuja kuyatanga mugabo abantu bamaze kubona bayakeneye n'ubundi ngo ngiye kubakubita ingwibo ngo ngiye kubakubita iboro Gwiboro zanje ngo bazozigurisha ngo nta nacumi bazoma. Ngo nawe ngo ninda yakenera ngo naje nzoyagura. Oya ivya gusiguriye nebaza yuko nimba wohara wibaza uko ucubitahura TikTok. Ndababwira nubu ndatera kama. Abantu bari hagati y'imyaka 18 na 65. Uwo muntu akaba tosa, akaba tambanya afise, akaba atamiti ari karafata. Akaba tangwara agendana dufate nk'abantu baba bagendana izindi ngwara. Bazi neza bavuga ati zingwara turazigendana n'izimyanya mininiya cyangwa abantu bafise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso abo ntibarimo muga abandi bafise amagara meza abo tubahamagara kuza gutanga amaraso kuko birababaje iyo ikigo Seretesi kibi cyangwa Senetesi kibuze amaraso turi ngaha dushobora kuyatanga kandi ayo maraso twe tuba tuyatanze turokoye ubuzima nk'ubutwe nk'akarorero muri Sage Femme kunonosera irondoka ijanye n'amagara meza ibiharuro birerekana ko abagore benshi bapfa bahejeje kwibaruka cyangwa nyuma yo kwibaruka kubera kubura amaraso benshi bagumye bava barashika naho babura amaraso nico gituma rero amaraso duhamagara abantu ko boza kuyatanga kugira vyukuri barukora ubwo buzima bw'abantu bayakeneye kandi nta buzima umwanya n'umwanya twese dushaka kuyakenera kuko reka twibutse bariko badukwirikirana yuko amaraso arakenera abana cyane cyane bari munsi y'imyaka 5 bivuye ku ngwara ya malaria akamya amaraso jeje ngaruka mu gisata ciwanje ca Sage Femme abakenyezi bibarutse bakozwe bimwe bagira bavuga cesarienne cyangwa bahabaye ingorane mu kwibaruka abo barashaka gukenera amaraso hamikini naco abantu bagize isanganya bagakomereka bajya duha tumva imiduga yanaze amamoto yanaze bakava amaraso menshi tukabashikana kwa muganga bavuye amaraso menshi abo barakenera amaraso twese tuza kwisanga turi nk'uwo mugwi w'abantu bokenera amaraso hamumaze gutanga amaraso timbega kandi karusho nakaye nuko umaze gutanga amaraso incuro zitatu ikigo kijeje kwegeranya amaraso kiraguha ikarata bisigura wewe nabo mgaho muntu uza mu nzu yiwawe mukeneye amaraso namwe bazoyabarosha vyoroshe kandi atakintu na kimwe babasavye kuba mamufisi karata ko musanzwe muyatanga urumva ko nakarusho cyane gose nkahamagara abantu badukwirikira yuko igikorwa cyo kuwa gatanu umuntu wese ahari yiyumve nk'umutima wo gufasha azogenda atanga amaraso bazoba bakoze voilà reka tugushimire hama dushimire n'abariko baradukurikirana icambere nahora ndababwira ati imbere yuko muva kuri kino kiganiro donc muje kuraba ibindi ho tuba twakoze vyinshi canke nimba dukurikirana ku munsi ukaba utarafyonda subscribe ubanze ubikore muga kino kiganiro cacu no munsi ndakubwiye imbere yuko ufyonda subscribe banza wumve nimba wumva yuko utajoje gutanga amaraso harakantu kariko kara ukandike muri commentaire hama turashobora kuguha umuco canke kukuronsa contact za mwebwe kugira ngo mumuhe umuco gutyo aze arakore ubuzima ariko kandi mugabo rega hajya gufyonda subscribe nta n'umusegonda bigutwara amazi nta n'amamega bigutwara nta niki gusa twebwe uraje kubudukoreye ikintu gikomeye cyane yazo ko wayigize general yigize ndi abone deja iwanyu ndabikwirikirana hama ngaca nsaba nabandi abagabo abagore abantu bakoresha ikorana buhanga ko bogira subscribe
hariho n'urubuga rwa midwife in action nibaza yuko wosubira ukabibutsa naho nyene bakagira subscribe kuko bazobona ibikorwa byinshi. Nukuvuga midwife in action irafise imbuga ikorana, hariho Facebook, hariho Telegram, hariho Instagram, mugabo reka tube turafata Facebook. Nukuvuga ucugenda ukandika wezi 3 akaburungu hama Facebook hama akaburungu.com mugabo gacugira midwife in action cyangwa ukagira ma Burundi. Nukuvuga aho ucwa udutora. Hanyuma kandi urashobora no kuturondera kuri WhatsApp. Mugabo contact ya WhatsApp kameme tuzoyibaha mu kiganiro twabona abantu bagize commentaire. Ubu dushaka gusensibiliza kwico gikorwa cyo kuwa gatanu. Sawa. Turagushimiye cyane Mutama w'amateka. Murakoze cyane namwe ndabashimiye. Sanisa